wowe urigora ukaronka link. Imagine bibaye ngombwa kurunga n'indirimbo siko hamije indirimbo kanira ko izovuzwa kamara hafi imyaka ingahe eske tuzotera imbere gute si aba upcoming ndazi abari trending pour le moment ndazi naba upcoming so aba upcoming nuko barako barakora nuko ari generation yahagurutse kandi yahawe umwanya sivyo kuko umu upcoming ni yaza akora ibintu bimeze neza ntabwo umwanya nikibazo nimba rero no munsi hariho turiko turaronka ama hit song ari mu upcoming so bisugura yuko bariko barakora twongeze rero inguvu abajoriste ntubashirika amakosa bamwe bariho abaririmbye ntubashirika amakosa bamwe bariho batariko barakora hariho bamwe bigenza nabi hariho bamwe berekana induzinye ishusho mbi gasanga bariko batukisha abaririmbyi bose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu mwese muri mu mafungo Imana ishimwe kwa Kristo mwese mwese dukurikirana nko bisanzwe ni Elma Love mwarimu imbere ya kamera kuri microphone za Ndaha TV. Uno musi rero ndagarutse mu kiganiro barahari. Mwarimu mazi imisi mutakibona mazi imisi mutacumva muvuga ati eske barahari cyagiye kiganiro twakunda cyakoreshwa n'umwe mubo twakorana ariko Real Malove ndahigarutse ko kuko harayizigiye kidakora mu mpamvu zigiye zitandukanye ntashimye kuvugira hano ariko rero no musi tibimeze gute uno musi ndi kumwe n'imisore mbona ukishajije kandi baberewe n'inyuma yanje mbona ko ariho amagango no musi sinkugwako ego imbere ko mvuga byinshi reka umwe wese aridondora yivuge wariwe kuko sino bavugira bafise iminwa mwese arivugira kwiwe ariko reka mpere mu buryo bw'iwanje hamangoreke mu ko ino ho mbona ariyo n'amabounce menshi ya nitwa FELI BRI niyo nkuru mba mu Burundi nahantu hito mu Gatumba yego FELI BRI je ntaraja kure kwanza manzi ndakubaze kwanza izi bounce bite vyazo gusa ama bounce man ufise amahera nyene utegereza gutembera na bounce kugira abakora umutekano kumeze neza ya ego so reka manzi ngarukize ngaka ndamutse n'undi no hirya ku ruhande yivuge izina yongera anabaramutse abakunzi ba Ndaha TV. Yeah, it's your boy YASON JAN, aka Humble Boy, Mr. Chapati, Mr. Doetuje, El Crocodilo. Everybody what's up? Mr. Chapati. Ego nko mwabumvise ndi kumwe n'abaririmbyi bariko barakora neza muri +257 kandi bariko barazamuka neza. Reka neza ntere ku ntego ikibazo cyambere nari mfise kuri FELI BRI nk'umuntu ariko arazamuka mu muziki ndundi hamugashira bouncer inyuma yawe uba wikeki yuko hari ambutiye uza gutera cyane. Ufise fan base ngana gute kugira ngo ugerana ama bouncer. Kugira ngindana ama bouncer kwanza nukuba mbonye umutekano wanje meze neza siko sikuvuga ngo umutekano wanje umeze nabi oya gusa mbashaka yuko umutekano wanje umera neza hama nkumva yuko umutima wanje utekanye ko abandi abari kandi abari amahera menshi cyane turasamini baza ko ari make n'amahera menshi bro ndibaza urabizi ubuzima bwo mu Burundi ngere tumeze turasamini wibaze eske je ndumuririmbyi gira ndaronka biva he ico nico kibazo nanje nshaka kukubaza gusohora 300,000 ohereza ama bouncer haraho maze kuja hakaba kibazo kugira ngo uvuge ati abantu bore guhera no munsi je ngiye gukina ama bouncer kenshi cyane mu mashow kenshi na tuba turi muhira tuba turi kumwe n'ama bouncer ego tuba turi kumwe n'ama bouncer reka neza nko bisanzwe bigenda muri barahari tuba dushaka kugira ngo twereke Uburundi n'amakungu yuko dufise talent ziriho kandi ziko zirakora ariko bataziha umwanya ukwiriye muri entertainment ya +257 so that's why haje kiganiro barahari kugira ngo tubapushinge bababone ariko riki kibazo cyambere nkeneye kumenya turahera ku ntango bakugira bamenye ati uwo muntu ninde kariya yiwe imeze gute gushika no munsi. YASON JAN no muririmbyi yes no muririmbyi mu Burundi ni mu acteur akina ama film YASON JAN umunyeshure YASON JAN yeah ni byinshi sinobiheza. Ego akazi ka music wagatanguye ryari neza ariko kariko kagenda gute gushika kuri no saha ubona ibikorwa bya vyakigwa gute? Carrière solo nayitanguye muri 2018 ibikorwa biko bigenda neza je ndabishima. Ego ndakwibuka wari ufise team wakiniramo kera je ndakuzi nagukurikirana hari wari ufise team wakorana n'abandi bagenza umenga bari batatu ariko no musi kwa buri wenyene byagenze gute ngo team isambuke.
ntiyasambutse team gusa ubuzima bwarashitse wazi yuko ubuzima bwoye buri muntu wese afite inzira yiwe uwo twari kumwe de rapper yagiye kwiga agiye mu Bufaransa so uwundi nana nawe yari mu bundi buzima nyene umukobwa ucibana muri game doke nsigaye ndi jenyine mugabo ntibisugwa yuko na Adi ari mu Bufaransa doke atari karakora gusa hari afatire n'ishure mugabo ya team ntabwo yahagaze bisigura ko mu misi mike iri imbere turashobora gusubira kandi kunagura ya team hama tugasubira gukora. Ego mu misi iri imbere ya team irashobora kunaguka hama bakabandanya gukora. Nje kuri FELI BRI wo kare yawe ya music iri kigenda gute? Yo nka FELI BRI kare nje ya music ikugenda neza. Ko ndavye natanguye 2005 ubu turi 2021 yibaze no kuri kandi je ku mwaka so indirimbo imwe kandi biri mu maraso kubera ko sohora indirimbo imwe yonyene ko mu mwaka wose nuko gusa nuko nimereye gusa kandi bivana sponsor cyana management ifise bro nyuma sohora indirimbo imwe bivana n'uburyo mfise nyuma mfise ubwo buryo bwo kuriha ama bounce man iski noronka ubundi buryo bwo kuriha studio nkariha video clip Ego benshi baragenda bagakora system yo gukora audio kandi zikahitinga zikafata hit kuko ufata turu asamiro ugashira mu bouncer bikakona gutanga samiro kugira ngo ukore basi n'indi mu nkazi 3 mu mwaka uranza kubira kintu ca mbere kwanza no kwiha amahoro mu mutima kugira uvyibuha kindi ha amahoro kwanza ko cyo twenga je ushaze kuvuga sindakobeshi hoko n'indirimbo kwanza nufuma kwanza ni amahoro hama nkuri ikintu canje nisanzuye simbesha nokora kuri vyibuhe kwanza wiha amahoro nibaze ko ari ya misoso rya ingurube inki inkoko ibijori nibari je ntavyenzi gusa ibijya sivyo biguha amahoro wiha amahoro mutima wabwira vyibuhe nta kindi from ego turashaka kumenya neza kuri FELI BRI nize ntamami yagiye arahura nazo kuva muri 2005 gushika muri 2020 gusa inambe nyinshi cyane umashika muri career music siko natanga gusona indirimbo yanje ya mbere ntigeze hija YouTube ko nta buryo nari mfise ya kabiri uko nyine ya gatatu uko nyine kwera ataburyo nari mfise nshafata indirimbo zanje ndashira kuri indondi.com cyesaba ngombwa yuko sinya contrat ya 3 ans mga 3 ans zaraheze nyuma mutunda ko ibikorwa byanje ni degenza umutekano wuzuye full mabaronsa usa nuko natsenye bakeye inkuru usasa gusora indirimbo imwe mu mwaka bisubira ko hauna kiwi cha kutoka fast bro jenda kazi ndarenze from ndarenze ariko sasa umuntu arenza mu mu bikorwa amani sivyo yasana ari none se ukora byose ndakora bro shishizaho kuri rap gato rap Pamba dans la veste, lazima mnipe nafasi nipate kuchana face kama Ricky Ross mimi the boss kama kanta wapo was kama bisha kwenda Swazi bro ndabihevye gute ego ni FELI BRI anyemeje yuko akora R&B akakora na rap ndetse byose mido yose agenda akubita muso reka ngaruke mu kuyo kwanje kuko bafu mbaze gatoyi iyo uri kurakora wenyine muri career solo wari waramenyereye gukorera en groupe bigenda gute bikorwa byawe urabona ko bikorohera nkuko byari bimeze muri group ntivyoroshe kuko kiya gihe twakwa turi benshi twara contribuer urumva wasanga amahera ya naka iwanje tugashira hamwe donc ibikorwa byacha byoroha gusomba mugabo ugiye kuraba kuri kote novuga kuri kote ya promotion cyangwa kuri kote yuko umuntu bimworohera mu kwirukanga ku bikorwa byiwe biroroha cyane kandi kuno mwanya ni avantage kuri je kuko bituma nkora cyane niteze yuko biza gukora umwe muri twebwe ari muri team urumva pour moi ni avantage ikomeye cyane bituma nkora cyane gushika no mwanya ego gushika no mwanya uri kurakora vraiment kandi uri gukora neza agenda kuraba ibikorwa waraduhaye chapati indirimbo yari ku rwego mpuzamakungu narayiravye na beat yayo ni beat zitamenyerewe ngahaya mu Burundi iga ndirimbo kugira ngo yakigwe n'abanywanyi bawe byasavye ingufu zingana gute kuri wowe kuko ndazi ko biba bitoroshe ku underground oh my god so bisaba ingufu nyinshi byansabye ingufu nyinshi nakoze cyane hari ama strategie amwe ntashobora gushira ngaha kuri public cyangwa ngo abantu bayumve mugabo hari strategie nyinshi nakoresheje kugira ngo ishobore kuba yarashitse hajya ni kuvuga yuko YASON JAN afise uko akora
Yason Jan hakoresha izindi nguvu kumbure zinyegeje inyuma ya kamera nukuvuga yuko nibitege bishasha bisumbana capati kuko capati gyari intango niyo ndirimbo mbi mfise umba yo ndirimbo yawe imbi ufise Chapati iyo ndirimbo ndamona ndayumva va sa courage indirimbo isigura iki kwanza chapati nyine bijya tudaminga nyine sigura neza chapati cyari cyo va. Thank you. So chapati ni gifungurwa tuzi twese mugabo nahisemo nase kwandika ngo maharagwe nase kwandika wali nase kwandika sambusa mugabo nagize ikintu kiri international so umuntu wari wese ahari hose mu mpingo y'isi yose all over the world ashobora kumva ati chapati ni kuko ugiye mu Bushinwa ugiye muri Amerika ugiye mu Barabu chapati gumari chapati gusa rero nagize chapati mugabo muri ya ndirimbo hari nk'ubutumwa nashatse gushiramwo mugabo duciye ku njya kuko hajya nta muntu wese atajya urumva naciye mu njya mugabo hari nk'impanuro zishika nka zitatu nashize hajya niyo mpamvu kumbengira benshi ashoye kubanezera hama cyashiramwe n'abana yarindi creativity nshasha ngaha mu Burundi ama uratukura muri chapati twari ivyapati twahaze utuzana kuri mpiri nyine tubana rwa twakwisoma minote menshi umva hajya bivaye n'ukuntu nifashe ukuntu nitaye abana hari mu baby yere yacamfata yaracavuga ati uyu muntu kweri uyu muhensamu kweri arafise project nziza zondorera ibondo urumva man so amaze kunyigira nsanga nanjye nafashwe tu urukundo bazi ngene ufatwa ndafatwa mpiri niyo nkiri Niri gute n'umuntu cyane umuntu mu rukundo vya vrai sasa leo ngaha rero de barenge shishira gaha kumeza revyi hutibuye wanagenda shaka kumande zose menye neza kugira ngo dukome muri entertainment turabe muri rusangi ibintu dusanzwe tutaronka muri plus 257 turondera nk'abaririmbyi baba bari kwarazamuka nibi kubite kuri kote y'aba journaliste kote y'abaririmbyi bagenzi bacu kote y'abafanzi bacu Eka mere kuri wanyene ufise byinshi kwanza. Musa kote kwanza yaba ama TV online ishi uramuri yesi koresha ba slang queen kalsimbesha no kuri kwimandara hiye siko ngira manura ama TV online yose eske TV online zabereyo kubera zitangaze nyine ababa bajya slang queen badandaza mu barabara ngaha ego turagura yasivyo bijya sivyiza bro nihanure gusa ico ni kimwe hama ikindi ico no hanura gusa n'amaradi ibaze no kuri eske Diamond igera kurunkira link arunkira mi pro canke ba Israeli bande abarunkira link indirimbo yiwe imagine bro wo urigora ukarunkira link imagine bibaye ngombwa kurunga n'indirimbo siko hama indirimbo kanira ko izovuzwa kamara hafi imyaka ingahe eske tuzotera imbere gute aramaze gukora ami pro canke Israel si ami pro cyahora vuze indirimbo ziwanje Israel kwanza respect for you bro yanda mwimira sana umwe namuha link n'indirimbo yiwanje kwa hiyo wowe ahantu ubona tugwaye ni hehe muri rusange hose turagwaye frame hose nakuru bavuze indirimbo z'abanyamahanga Diamond none bamboso bandi hari link babarungikira cindata ndatumwa nyi wanje nkarunkira link ibaze man bro hakintu kibabaje attention en tout cas vraiment ukora wirorera birabaje sana kandi uri muri inzu ziko kwakora neza ufuma baso kubwira yabana peti yangu wapi webihebe ofu biheba basi mwa ndirimbo ya ivuze uno munsi yani kamera hafi amezi 10 nivuzwe none ibyo imadiki ego ariko ukaza wumva tetema zandi indirimbo nyinshi wana indirimbo imwe why iki ni kintu fizo y'abantu man nimba wabonye kiganiro kijya cya fizo yabwiye nako tuvuze indirimbo ziwanyu muri mutuvuze mu Tanzania indirimbo nimwe bavuzo z'abarundi nokore wallahi ico ndakirahiye kubona turonka muri legend nka Big Faro yazashikage bakarenda kumubaza ibintu byose ugasanga nyene mu bintu vyiyo byose nta kintu nakimwe kirimo bazimwo ariko yisigura gushasha ndumuntu wa mbere mvugisha ukuri kandi ibintu byose mwana ndabikurana yani temps en temps
kuri tibe mbandiko siko haje rero nabonye ijya interview nayo kukuranye bien sanga fizo ari mukuri bro mujya mu interview ujya mu journalist yanachenda mukunda bro razi kino kimi achavuge wana wa ndugu zangu kana vile mswahili basi siko wa ndugu zangu wa Tanzania jameni tupende muziki kwanza wa Burundi kwani wote wanapiga muziki wetu si atupige muziki wao ila tunapiga muziki wa Nigeria ariko ski lugha ariko rero tubiravye neza ntitutishavu ku Batanzania ishavu turite kubi wacu kuko nibo batuvuza namubwira ngo mvuze niwe vyishiramo bakaja kubahereza probe ko itagute mbi wacu why none se warabonye ni cyakiri wanyine bavuga ati Diamond arigera arunyika link iti mubwiriza asohoye niwe wenyine wibwiriza kuja kuvuza senda rukia link ku bantu bose bashobose naho mbafise abami umuriyoni umwe bose ndabaruka link abashoboye bafise umwanya barayipartage batashoboye kuri Facebook kujya nyine FELI BRI niyo nkuru byose nka partage ego kuri bwo rero wona solution yo baho ni yihe dukora iki muri rusange kwanza gusa kintu cyambere tukunda kwanza umuziki wacu mu Burundi no kuri kwimana tudakunze umuziki wacu mu Burundi nuko nta zova dushitse no kuri simba mbeshe kenshi ndakunda kuvugisha na hamwe zova dushitse zobwira umuziki w'u Burundi wazamuse hari za tetema hari za vibaya za ndi munyinshi zuzingaza z'abanyamahanga gusa bajya ni sikuvuga ngo turabanga bro bavuze kwanza ziwacu bavuze indirimbo za Sabi za Fizo za andi ziwacu nabo batavuza giye basi muga bavuze izabandi nangora no kuri bavuga indirimbo zo mu Burundi no ryoherwa sana ego tuje ku rundi ruhande naho twumve naho ikiyavuga ho ubivuga ku iki brother jene bivuga yuko umuziki je ndiko ndafashwa ndiko ndavuzwa ndiko ndavuzwa abatavuzwa nabo sinza baribo je ndiko ndivugira ku rande wanje je platform ziko ziramfasha ziko ziramvuza nimba abantu baramenye capati nuko yavugijwe ego tugiye ngaho neza cyane uvuga ko mpagaze nyine ahantu nshima kandi nkunze ino kuri ruhande avuga yuko biragoye cyane ku TV online n'ibindi kugira ngo batuvuze ariko ino nawe akambwira ati je ndiko navuzwa nta probleme nta kibimeze fresh cyambaza rero ni strategy wakoresheje ngo bakuvuze kugira ngo bagutora abandi ntibabatora so nibaza ko ari ibikorwa ino game birasaba yuko umenye kuntu wifata birasaba yuko ibintu byose bikora no bwenge je baramfasha kandi baransapotinga kuko babandi ndiko ndakora nimba bariko baramfasha nuko ibikorwa byanje bibashika kunyota urumva mugabo gusa nubwo usanga atanyambi ntanyambi tabura gahonzi ndiko siko bavuga umba so nukuvuga yuko bisaba ko dukora cyane nimba ba Diamond bakora shikino nuko bakoze nuko bafise ibintu bari ko barakora aba baririmbye bacu nako abafana bacu be Burundi barakeneye ko tubaha creativity barakeneye ko tubahindurira sivyo nimba uno munsi aba upcoming ndazi abari trending pour le moment ndazi naba upcoming so aba upcoming nuko barako barakora nuko ari generation yahagurutse kandi yahawe umwanya sivyo kuko umu upcoming ni yazakora ibintu bimeze neza ntabwo umwanya ni kibazo nimba rero no munsi hariho turiko turaronka ama hit song ari mu upcoming so bisugura yuko bariko barakora twongeze rero inguvu abajorite ntubashirika amakosa bamwe bariho abaririmbye ntubashirika amakosa bamwe bariho batariko barakora hariho bamwe bigenza nabi hariho bamwe berekana nduzinye ishusho mbi gasanga bariko batukisha abaririmbyi bose nabari n'ivyabaye bigenza nabi wali tubavuga birabikosora vuga mviriza Jason mviriza kwambika siko ntanuma kugurira marori ibintu byose ni bimenye wayo utabavuga kosora man hari kosa turi kosore turivuge kabisa wayo mba ndabwire man Jason najogira promotion bandi bari promotion bro uvuga wana abantu naba no basi no vuga mazina siko umuntu yakoze kosa rimwe I cannot do something like that. I can't. You know, je ntegeza gukora nukumuhanurira mu kivunga. Ikanangala interview. Ati ubuteye ibuye mu ijoro uwo rigeme no akomindura uti aya. Imenya ko yakoze iki?
sinomumenya gusa utakoze ikosa yiwe utavuze ikosa yiwe nivyo wewe kuvuvuka nta makosa urakora none twayamenye nga oya that's why then tutakwiye kubagaragaza ifoke bibona umba bibone interview zabafasha nishoke ndetse ego mbona numvise ko inonya aba journaliste tweje je ndabavugire muri rusange ndabavugire ko no musi ndiko n'abaririmbyi rero reka ndabavugire muri rusange kugatwiki wanje mwebwe muratwiyumvira nayo havuye ko tuba support guys umviriza aba DJ vyonya nivyo tuzokora igindi aba DJ nabo tubabaza umviriza hajya mu bisanzwe umuntu akorana nubona ko ari mu bikorwa kandi ikintu cyose n'umwete arashobora gutestinga akavuga ati je kandi aguteste ndabe ukwihangana ko kuri hehe ingufu zawe uzishira hehe ukuntu bimeze biragoye yuko umujournaliste agufasha ku ndirimbo ya mbere abavuga ati eske uyu muntu namufasha kuri indirimbo ikaba hit sima uzo zidafana heba muziki muga abakini yabone umuntu yakoze indirimbo ya mbere yakoze ya kabiri gahunda y'umuntu arashoboye hari umuntu akubita hit imaga cyaho muziki imana nisha kwa star Jevye onye ndabizi kandi abwire ko na generalirimbye muziki narawuciye ko ndirimbo ndazifise vya vrai ndirimbo ndazifise mbo urumva rero cyabibaza nk'umujournaliste yagutaka umwanya cyabibaza umujournaliste yagutaka umwanya kandi agupromoting unapiga korosi sasa je rero hageze muri ico gihe numva umuririmbyi ariko arambwira ngo tunamuhima promo nzi nanje amastrago nashyamwe manje naje narabura promo ariko nabitahuye mu ndavuga ati mbo sinogira sinobatako intuzana kubona bari mu kazi kiwabo nawe arafise uvuga ati jewe ndakora nkore mu boss nubwo nkore umuziki ndimo ndafise mu boss mfise amategeko ngenderwako sasa giye ndakwankiye petete mbafise amategeko mbona yuko atanyoye muri kiya kintu kandi suba ngo ndagohebe sinzo gukorera ariko mbashaka nanje ushikawe aho nzovuga ati reka nkubite muri uko kwanje nanje rero ibintu biduge biduze cyangwa ushira mu nguvu sindo gutia mkono gutia mkono vizo kumetia nini sio bitu byage sana urumva so rero FELI BRI reka je nakubwiza ukuri haya mu buzima ikintu cyose ni work hard urakora uritanga vraiment je sana bro nirisikia turitanga sana mga promo nazo turonka bro kubera iki namara dufise bro bas for you kuri wowe kandi ndakubwiye hindura strategy ukore ni imwe ku mwaka ushaka mpindure gute kora ni ushaka ukore ni mu 3 ku mwaka canke 4 ku mwaka bro uraye ko ataza gusupporting Javri yego vraiment none ega nk'ubunya mbo urampaye link ndinjiye muri YouTube yakuraba indirimbo nshasho rero kagusohora acha nabiyikurikira yasohotse ryari mu mwaka uheze none ndakubaza ati umutipe ntari update ndakubaza ikintu shaka umwaka nsori ndimbo zinga weze ushoboye zose ariko rero kuduha indirimbo imwe mu mwaka album bino bishoboye none nk'ubu umufanzi wawe uzomubitse gute iyo indirimbo ibyo tubona ngaha no bikubita man nyabari R&B yabari rap byose no shobora wari ivyo bikorwa rero bitwerekereye uko je reka ndababwiza ukuri uno munsi nimba Buja Flavor ihagurutse muri uno mwanya turimo ifashwa n'abantutse n'aba upcoming aba generation shash urumva generation shash nibaduha umwanya bagiye bakorera man amarezi no duha umwanya aduina basi baduha isegonda imwe bavuze indirimbo ziwacu nukunda ico kintu ndayibasabye aba journaliste bako baranyumva siko arijeho bavyihoze siko mbwa aba journaliste bakora ko ima kuma TV yose nimba ari TV online hose baze baraduha umwanya no kuri erego umwanya barawutanga kandi bawutanga ku muntu ari mu bikorwa reka ne nk'ubu muri uno mwanya rindira example muri uno mwanya olege zavuga ngo ntibamuha umwanya beri music zavuga ngo ntibamuha umwanya mupato zavuga ngo ntibamuha umwanya kubera iki kubera ko ari karakora kandi barabona ko bakabisupporting mupato Octave abaheho Mr Zaya yanje nakiriko no afise indirimbo yahishasha ego irahitinga atari rya bakoranya kiriko igitabo urayizi igitabo ndayizi mbwa ni irahitinga vyatanga urayizi deja birarangiye rero muri ivyo rero je ndabona yuko kuvyerekeye aba journaliste vraiment mureke kugira ikintu kimwe bro tureke guhisha ibintu siko aba journaliste bose ndabakunda bose nukuri Imana bose ndabakunda icyo ndababwiye ikintu kimwe basi batazuvuza indirimbo ziwanje za FELI BRI z'umutipe basi siko braza yivugiye ko aramuvuza ana shida la journalism ana shida sieti ile wampige mara ngapi kwa siku niulize swali bro wampige mara ngapi kwa siku
Mimi sikuwage na muda wa kusikiliza redio. Mimi sina muda wa voice call umekola. Sieti? Wakasikia. Aregistima washa kuambia mara ngapi kwa siku? Sasa unataka kama redio ngapi zinakupiga? Sasa unataka wakinicheza afuka wananitumia? Hamna shida. Wewe unajua kuambia, sio? Kama ngapi una shabiki unasikia? Mimi naambia na shabiki. Nyimbo yako kali, sikiza kwanza. Nikipita tu mtani, nyimbo yako kali, ulisikia wapi? Radio RFM. Umesikia wapi? Buja FM. Umesikia wapi? Hiyo kawaida. Umesikia wapi? Sasa vitu vyote sasa unakuwa unataka sasa wafanye nini tena sasa? Ila kawaida. Hiyo kawaida bro. Sasa kingine cha unataka ni cha wapi sasa? Kama unapiga wewe, ila sio awapigi wengine. Si kama wengine hawawezi. Wala sasa inabidi sasa na wewe sasa upambanie tu muziki kandi urenze mbere no Wizkid. Ariko uta ukoreye inabidi walk bro. Urawirukira. Man, sikia nikwambie ndugu yangu. Kitu kipo nicho kisema il faut que duhinduka sivyo. Yes, umuziki urafise amadefo mu makote zose. Mu ba journaliste, mu baririmbyi, mu ba DJs, mu ba sponsors, really? Urumva mu kote zose. Rero ivyo rero ntaho bitari no mu Rwanda biriyo, ivyo no muri Tanzania biriyo. Urumva? Izo defo nyine nizo shaka ko dufata ko duzi kubite kugira ngo hage umuntu amenye ati je muri inuza muri kategori wanje reka nzohindura iki. Umva wana kunemeza. Sifo. Rusha kwiteranya. Ngiza umuntu epifa. Nani? Dora Mr. Shambali. Mr. Shambali ameenda kwa DJ. Nimekuwa laoma kwa sieti. Wanatongia maisha yetu sifo. Asa tungia maisha yetu. Ukiongea maisha wa DJ achana nao. Mimi nimesema yani fasi zote kila mtu anapashwa abadili. Kama ma DJs kuna wengine wana play muziki wa Burundi, kuna ma DJs wengine hawa play muziki wa Burundi. Kuna presenters wako na promote muziki wa Burundi. Yani mchana asubuhi yani wana promote kabisa, wanafanya wala niliweza. Nisikia? Ona subiri kidogo. Kuna wengine anapiga muziki mmoja ama mwingine analeta flash anaweka mule, zile flash zile muziki ya nyumbani anaweka pale, anasikia analainika, unaona? Mambo ya hivyo. So ikinigaride rero abafana b'umuziki ndundi hari kuntu tukirimenga twacari mu gikoroni man. Twacari muri colonization. Nimba umuziki ndundi hariho ahantu ukora kwamira ibi bintu si vyuno munsi. Nukuvuga iki? Wana mu gikoroni hariho abazungu bivuye n'ukuntu badufatizana amagiza n'amasoro. Twarabubaha kubiyo twabura yuko umenga sabantu bobo. Urumva? Kandi twatwihaye image tukabona iyo bava ko ari ahantu kure. Bisigura iki rero? Buri muntu wese ubu akeneye kuja hanze kugira ngo azogende ahantu hakomeye. Urumva? Nukuvuga yuko n'indirimbo nimba ari indirimbo ivuye muri Tanzania, ivuye muri Amerika. Ugumona yuko umenga ni babazungu bakurenze, unazani sio watu kama wewe. Mwangalia mtu akiimba muziki wa Burundi hapa, akiimba muruha mbali sio ya Kirundi, hiyo nyimbo itasapotiwa. Bagomba yuko umujya muntu ararenze man, kya muntu ararenze man. Ijya beats ni Amerika man. Urumva ibintu nk'ibyo. Twiherero agaciro dukunde ivyo wacu. Abafana nibakunda ivyo wabo. Nibakunda ivyo wabo. Azobafise dura yo kwiradiyo, hagiye bariko baratasha ati usavye akarimbo kandi, usavye akarimbo ka YASON JAN. Usavye akarimbo kandi mwingine. Nyimbo ya rafiki yangu hapa. Hata sasa ataenda kusema nani? Ricky Ross amaende kusema msanii fulani wa East Africa aza kuvuga mu Burundi. Ico gihe umujournaliste ne yaguma avuze izo ndirimbo zo mu Burundi batazi musabye radio ko batayiheba ama watamuonesha kwamba hawakufurahia. Urumva? Abarundi rero barafise ubwenge, dukomeze dukunda ivyo wacu, hama dukomeze dukore. Dukreye. Ariko umufanzi akunda ikintu akundishijwe. Kuko je novuga ko umufanzi abameze nk'umwana w'umuririmbyi ntuvuga icyo ahawe n'icyo atora sivyo oni wamuha ikintu ciza ukakimukundisha azogikunda tu asinabiri sasa sisi tumenye niye strategy twakora ngo tubakundisha ibikorwa byacu dukora vyiza suko sasa iyo strategy niyo tugomba tunige bweti umuririmbyi akwiye gukora strategies nizi niko ngo abariko aramukurikirana ibikorwa vyiwe bibaje mu maraso urijeyo cyangwa kuri chapati Mr. Chapati. C'est la première fois que je vois ça. Yeah. Gusa man. Mu Burundi naho ukora gute bro? Ndabeshe. Naho ukora ndi bimeze gute? Iryoshye gute tambika? Bro.
nivuto Ntosha kamba yariboshe mani mu mutwe baruvuga nikuvuga mu mutwe uramaze gushiramo birige aho gushiramo yuko mu muziki batazokuvuza mu Burundi Mr. Chapati chenda kuba sana bro thank you so much one love kandi ni peace and love man ndira ko umuntu anyubaha kandi nanjye mubahe elma love nk'uko gusa kintu kimwe ndakubwira ibintu kimwe gusa mu Burundi so dufise abantu bakeye bakoresha YouTube ndabesha cyane kina muri Tanzania mara usanga ewa n'umuntu afise imyaka afise sakombi afise YouTube akoresha YouTube so none wayi mu Burundi none habudiki urumva uvuga ko twebwe bitunaniye kubera ko tushaka kuri YouTube ata sindavuga uta umwanya wiwawe siko urapartasha kuba DJ kuba n'ubose siko kuba gufasha bakuvuza canke bayitanga ku bandi eske barabivuza bese canke barabikora byose nta nivyo bakora imagine bro hari ikintu kibabaje cyane uwo mutipe ni bari umugenzi frame numba bamuvuza je batamvuza nta ngorane frame je ni ibintu bisanzwe bro acha no mbiki twimoja kila kitu kina nyakati yacho wallahi niswa fichi watu wengine Jose ni Muislamu sana kama nimefunga leo kufunga naumwa jameni samahani naumwa sifu kila kitu kina nyakati zacho sawa setka nimba n'umusi je navuzwa n'umusi ngaharigeze ntoshikwa mvuze kunanje ndabeshe bro ico cyo nico kabisa en fait na je nk'intangwe muziki kwa ruko nyene twarakora cyane man si tumestruggle man twakora imiziki myiza urumva mugabo wowe usisikiye ugo na presenter fulani hitana kubania man ibintu bihinduka ntera amaradiyo ubu akabwira ikintu kimwe amaradiyo ntera abajournaliste bamwe indirimbo yensura biranze nta ndirimbo yiwanje nigeze ntanga ku maradiyo nasanze amalinki gusa barivuga iki voilà numva ko ikigo cyarivugiye top 10 urumva rero nukuvuga ko Israel is a cool pro voilà bisigura yuko igikorwa ciza kirivugira umuziki mwiza nubwo ugita witire fitna yayina gani unaenda gatu hamuna bro nakana kuvutsa indirimbo isumba rya biranse cyakora nokora iki bro imagine bro natiyise inshuro zingahe sasa Feli Bri itavuze igendirimbo sone kwa ndakubwira ikintu rero kimwe umuzi zo buri kurandika indirimbo cyangwa upartage indirimbo ntuze wimvire ku mu journalist uzuvuge ati je indirimbo ndayikoreye umufanzi urumva hanyuma umujournalist wenyene kuko mu ba journalist uzosangamo n'abafanzi biwawe nawe azoyikunda yitwari atanaguhamagaye atanakuronde atazi n'izina giwawe kumva indirimbo kiravuzwa ahantu haruna utaruhutse siko umujournalist ikintu cyambere ugiye kuri umusanze hari akubya warandukiye link ndabeshe nadanganya bro sidanganye vraiment anakuliza warandukiye link hauwahi kunitumia link sivyo istoshi umenitumia tena na nyimbo yako kwa mtumia tena bure sidai afanya nini aipige ila amekuwa kuipiga tai kama amepiga ni sekunde 2 unasikia birase nyimbo yako imeisha no murinzi w'umurundi ajata vyorosha asibina ko imeisha bro imagine why hatuna quality hatuna power vraiment ego none kuri binya Yason J conclusion yo bihe mu bisanzwe bon je nibaza yuko buri muntu wese ariko araba ino interview icambe na mbere ushima yuko abaziki adoke bakunzi b'umuziki ndondi nabo nyene bashizemo uruhara nk'ubu usanga bataragira subscribe nga usanga bataragira like kuri kino kiganiro ngiki nabikore mane kora kwanza like kwanza subscribe kandi uje no muri comment utange nawe ivyimiro kuvye twe turavuga ngaha amate bandayiko really why
Willy hari batarabikora urumva bavuga huyo ni rafiki yangu huyo ndo wamusite huyo bose murundi urumva ni kuvuga yuko rero mali Burundi hatuna upendo hata umoja. Why? Tumekaa hapa wamesikia upendo umepatikana usidari duheze ni debate winjire neza mu bikorwa by'umwe wese muri rusange. Like conclusion ndio novuga yuko nibakomeze gushigikira umuziki ndundi muri rusange umwe wese mu ruhande arimo. C'est tout. Merci beaucoup. Hama neza kariko tugaruke rero mu bikorwa cha Yason J ivye karaduhereza waraduhaye mpiri irakora neza gushaka runo mwanya ahigeze video twitegege ari bro. Video ntibayitege pe. Why that? Pisi sivyo. Budget nari napangiye video sinari bwayironke wari ayinyemereye yagize ikibazo. Urabibona? Bisigura ko rero sinobizeza yashaka kuboneka mbwa ntiboneke. Mugabo anatanda yuko muyirindira ntimuzotangare mubonye ikindi gikorwa gishaje mwari murindiriye video. Umba rero nta video niteze vraiment ngo niko ndategura ntaco ndamenya ko manager umundo sivyo uronse umuntu ashaka kumfasha ariko aturabara tubona ya ndirimbo mpiri ni baje YouTube bayumvirize wumvise imeze neza terera amahera make agongereza indirimbo kamera neza ndasaye gito cyakon nshaka ijya ndirimbo chapati wallahi isavye sana kabisa tumwa kafera cyakon ndayiririmbe ndayigire gute akapela gusa gato yeah dunia na majabu yake yeah kila kukicha kuna ukumbuke yeah yanawahusu wadogo wakubwa kabisa kwa kujikinga virusi ni vingi kabisa kimaliza kuna wakuleni hizo chapati kimaliza kuna wakuleni hizo chapati duhe tuge chapati duhe chapati chapa tupe chapati kumbuke kuna turi muri COVID-19 ego nagomba mvuge nuko yaciye anyitanga nagomba mvuge ati kugira ngo twereke talent ko talent ntiboneka mu majambo ariko iraboneka mu ijwi umwe wese dutange ikintu kuburyo umuntu niyumva avuge ati wow this voice is so amazing this song is so amazing ndashobora kurondera uyu muntu nkamufasha ariko kamere neza kuri FELI BRI niwe nawata amakanu ka fresh neza yamaye rap no musi naho shaka R&B wemeza bariko aratura iyo wewe wifuza muzi wawe zose hariyo biranse baby how I love you kugusiga biranse kugukunda na bisanzemo sinyibona abandi we biranse kumbe mraizi man kumbe mraizi yo bro voilà akanda nokoriki kugira umenye ko nakwihaye nokoriki kugira umenye ko nakwihebeye urumwe rukombe mwiza we atuma umutima utera cyane yobla mabande kerezi we atuma umutima utera cyane yeah ugorubaze wororenze ego Yason J urukora kora neza ariko ndashaka kumenya neza nta project ufite zo gukora ama collab n'abarimvyi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ariko azibona ko nyinshi ukora uri wenyine yeah project zirahari kumba nkeneye kwagura umuziki kwagura abafana tubavange so project zirahari gusa slack surprises gusa bazobimenya niyo zaboneka hariho bamwe tukiri inbox hari izindi usanga zisaba uburyo kuko gukora collab si ikintu coroshe bisaba uburyo kudeplace umuririmbyi kumuriha studio video umba cyo si ikintu coroshe right nditeguye kumbure nkuza kunsaba featuring wewe bicha byoroha sindamusaba byinshi oya sindamusaba byinshi ndagusaba featuring usabiki jene waza yuko twabivugana cyo tubivugana inbox mugabo ikintu kitabura umvirize FELI BRI ikintu kitabura oya bavuga tumba man
oya jewe c'est pas dollar umviriza en fait ande oya Chora baba ni bafise abagore bafise ingiti Ndira kwishura kwa ndira kwishura. ukuntu imeze je cambe na mbere kwanza ndaba talent isha kabiri ndaba yuko uri capable yo gukora video urumva gasiga ni inbox gusa Ego agasigaye ni inbox gusama Feli Bri kubakunzi b'umuziki wawe ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi bitega iki kuri wewe ya muri jewe bitega ibintu byinshi ndafise ibikwa byinshi siniri mu shasha yitwa ce soir là kandi ni muryoshe itambika siko kandi mfite indirimbo nziza kandi indi kurikira nyuma ce soir itwa uratevye indirimbo itambika kandi nta n'umurundi n'umwe arimba muri umodiyo tuzitege mu kiringo kingana gute izo ndirimbo muri ukwezi gusa nimba atari mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatanu gusa mfite abantu bahora bamfasha benshi vraiment ivyo ndabishimira Imana gusa nkira abandi bamfasha vraiment nta buryo mfise byinshi ngo kwifasha indirimbo na video nkuko Mr Chapati yabivuze ukeneye ko yukwamfasha siko ashaka kuba by'iwanje agene muri page yiwanje nka YouTube yandike FELI BRI arando ya Gmail yandike FELI BRI niyo nkuru @ siko @ mvuge oya agene kuri page yanje ya Facebook indi sanzwe ya ani FELI BRI nkuru achandonga je bisanzwe asazene boyi wanje ndayimo hakubona ego hamatu dugira kunyene turangiza na Feli Bri ndashaka usezera abakunzi ba Ndahative nabamugire bagire subscribe kuri Ndahative ndetse na subscribe kuri Feli Bri. What's up this is my name FELI BRI ya ndagaseka siko imbere yuko mugira subscribe yiwanje siko mukunde kwanza Ndahative ini TV ya mbere ikunde ari TV wacu siba bandi baslay queen oya hapana igirisha interview nziza ziryoshe kandi zimeze neza ziryoshe siko okay subscribe s'abonner na partage mo hose mutanga like hama nimwe bagira kugira FELI BRI niyo nkuru muri page yanje ya Facebook subscribe na s'abonner kujya ine na Facebook WhatsApp kujya ine byose peace respectful. Thanks so much. So Yason J kangoreka kuri wewe kugira ngo ndangirize neza kuri wewe akajambo kamwe kwa kwanza kwa bakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Ndahative n'abakunzi ba Yason J muri rusange. So nobwa yuko ku bafenze banje kwanza ni bakomeze kunshikira bakomeze kugendera ama platform yanje yose ni Yason Jan Instagram YouTube ni Facebook kuri page so en plus rero abadoka basigaye na ba sponsor garageza mushikira abaririmbyi mubona ko bashoboye mubona yuko mushaka kubashikana kure ya abaririmbyi adoke bakeneye ibiganiro mega ba presenters aba TV online cyangwa ama radio and TV so garageza kubashikira ko bariko bakorera igihugu ni naho turabasirikare mbata byinshi novuga ego ikibazo gifuje ko ndakwaza nta kubaje niki ico bari kumbaza ati none Yason Jan wewe abashaka gufasha bacishe he cishure rero yo abashaka kumfasha ne bankurikiye kuri platform zanje ni kuva yuko kuri Facebook urashaka kwandika SMS tukavugana tukayaga canke kuri Instagram aho ndaboneka hama bishoboke. Thanks so much. Bakunzi ba Ndahative ko mwabibonye twari muri barahari ni kiganiro kizamura abaririmbyi bakiri barazamuka ariko bariko barakorana umwete mwabibonye ko twakumwe na Yason J twakumwe kandi na FELI BRI aho batwaniriye byinshi kabisa mu bintu bigiye bibatera intambanye mu kazi kabo kamisi yose ko baranatwigana n'ibikorwa byabo bishasha mwabonye ko debari yari iryoshye kabisa twahaririye birakomera ariko nazo ko mutarambiwe kuko ibintu byameze neza ariko mbere ko jensezera jewe no musi sinsezera birebire ko ndashaka yuko nsezere kuri akapela y'umwe wese nga anyagira ngo twugare ikiganiro reka mere nga ndafarise mfashwa mere maboko ndarugeje ndoroshe abiraryoshe mu rukundo ndimbohe mu rukundo nshuti ndafashwe n'urukundo
mu rukundo nshuti ndafashwe n'urukundo iwawe mbona narafashwe mpiri oya yeah na undi numva shaka atari wewe yeah yes yeah kuvuga ko nkukunda nawe ari igicumuro nta undi shaka atari wewe baby emera ko ndi nkunda nta undi shaka atari wewe baby. Yes, murakoze cyane bakunzi ba Ndaha TV, kora subscribe, like, share na comment kuri Ndaha TV. Mutubwire ikindi kintu twobakorera kugira ngo abarindi bagitere bazamuka kandi babone ko babashigika abandi banakunzwe. Yari Elma Love mwarimo ko bisanzwe. Murakoze cyane.